Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi turavuga ku majambo avuga gukunda abandi, icagezwe Yesu yasize atanze c'urukundo. Ndayavuga mfatanije n'ico nise ngo ibanga ry'umwagazi w'intama. Mu itanguriro igice ca 22 turabona inkuru imwe ya Aburahamu. Aburahamu ni sekuruza w'Abisirayeli. Aburahamu kandi biramwita ngo ni sekuruza w'abizera bose, kubera iki? Yizeye Imana, agenda aho Imana yamubwiye, hanyuma adakekeranije akurikira Imana. Ivyo abiharugwako nk'ukugororoka. Umunsi uri izina rero Imana iramubwira iti, yewe Aburahamu, nuze ugende hariya kuri uriya musozi uje gutanga uwo mwana wawe Isaka, umutange kw'ikimazi. Aburahamu Bibiliya iratwereka yuko atakekeranije na gatoya, ariko abwira umwana wiwe ati ngo tugende. Bahitana inkwi baragenda, bajana nabo baherekeje baragenda. Bibiliya iratubwira ngo bageze ahantu Isaka abaza se ati, papa, je ndabona inkwi kandi ndabona ko dufise n'ibikoresho vyose vyo gutanga ikimazi, ariko none umwagazi w'intama ari hehe? Umwagazi w'intama tuza gutanga kw'ikimazi uri hehe? Se aramubwira ati, mwana, ngo dukomeze tugende, umwagazi w'intama Imana irawironkera. Barakomeza urugendo baragerayo, hanyuma hageze aho yotanze ikimazi ku mwana wiwe. Bibiliya iratubwira yuko Imana ikimubwira iti, ntukoze ukuboko kwawe kuri uwo mwana. Imana imuha ikimazi, iramubwira iti, raba inyuma yawe hari ikimazi utange. Turabona kandi mu kuvayo kindi kintu kidasanzwe ku mwagazi w'intama. Abisirayeli abo bakomotse kuri uwo Aburahamu nyene ndiko ndavuga, hageze igihe bagenda kuba muri Egiputa, bamarayo imyaka myinshi, hagera igihe bacika abaja bo gukorera abanyegiputa. Bamazeyo imyaka myinshi amajana, hagera igihe Imana iravuga iti, numvise amaborogo y'Abisirayeli, y'abantu banje, ndashaka ndabakureyo, ndabakure mu buja. Imana ihamagara Mose, iramwiyereka, iramubwira iti, yewe Mose, ndi Imana, nitwa Ndiho, nuze ndagutume. Agenda muri Egiputa gukura ubwoko bw'Imana mu buja. Hanyuma umunsi wo kuvayo habanje kuba ibikomeye vyinshi, habanje kuba ibitangaza bidasanzwe kugira ngo Farao w'ico gihe yemere kurekura Abisirayeli ngo bagende. Ariko bigera ku canyuma, icanyuma cari ikidasanzwe. Umwagazi w'intama wategerezwa kubanza kwicwa. Mose arabwirwa n'Imana ati, bwira Abisirayeli bose, umuryango wose, inzu yose, babage umwagazi w'intama, ngo hanyuma ngo bace bafata amaraso y'uwo mwagazi w'intama bayasige ku gishimaryango, maze ngo umumarayika ahonya, kuko ngo hari hagiye kuza icago gira 10 c'uko zina mwana w'imfura canke igitungwa c'imfura cose categerezwa gupfa mu nzu iyo ari yo yose, itari kuboneka ko amaraso y'uwo mwagazi w'intama. Abisirayeli barabikora, amaraso y'umwagazi w'intama acungura abana babo b'imfura. Nta nzu nimwe y'Umwisirayeli, nta nzu nimwe yariko ayo maraso y'umwagazi w'intama yapfuyemwo umwana n'umwe, umuntu n'umwe. Ariko mu banyegiputa hose Bibiliya iratubwira ngo hose haba amarira n'amaborogo, naho no gushika ku mwami, kuri Farao watwara igihugu, yicaye hariya ku ntebe y'ubwami, imfura yiwe nayo yarapfuye. Kuva ku mutwe
gushika hariya hasi, kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku muja wa nyuma wo hasi. Zina nzu yose itabonetse ko amaraso y'umwagazi w'intama yose, umwana w'imfura yarapfuye. Amaraso y'umwagazi w'intama. None umwagazi w'intama ninde? Mu mateka y'isi canke muri histoire y'isi canke muri kahise ko kuva isi yitwa isi, nta muntu n'umwe yigeze avuga ko yokwitangira abantu ngo babeho kubwiwe. Ariko Bibiliya iratwereka ko hariho umwe gusa yatanze ubugingo bwiwe. Ubu izina ryiwe yitwa umwagazi w'intama w'Imana. Hari umwe gusa, umwe wenyene yatanze ubugingo bwiwe. Bibiliya iramwita iri zina rivuga ngo umwagazi w'intama w'Imana. Bibiliya ikongera ikatubwira iti hari umwe n'ubu nyene ndiko ndavuga ngo atigeze kumenya icaha, atagira akarohe, atagira agasembwa namba, umutakatifu, uwera, atari ukwera ibara ryera, ariko ubweranda. Bibiliya ivuga ngo uwo atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu, ngo kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Uwo n'umwe wenyene ashobora gutuma abantu bamushizemo ivyizigiro bakamwizera bacika ukugororoka kw'Imana. Ubu unye Yohana umubatizi yaramubonye, amubonye aravuga ati nguyu umwagazi w'intama ukuraho icaha c'abari mw'isi. Haje ijwi riza rivuye mu ijuru ngo ni umwana nkunda akampimbara, ni mumwumve. Yohana aravuga ati umwagazi w'intama akuraho icaha c'abari mw'isi. Ahandi Yohana kandi ngo ahagararanye n'abigishwa biwe babiri, aha ni muri Yohana igice ca mbere ku mirongo 36, ngo yongera kubona Yesu agendagenda, ngo aca aravuga ati nguyu, rya jambo nyene arisubiramwo, umwagazi w'intama w'Imana. Yesu Kristo niwe mwagazi w'intama w'Imana. Mu Giheburayo iri jambo umwagazi ni jambo ryitwa tale. Tale ni jambo rifise insiguro ivuga ngo gutwikira. Navuze ngo amaraso y'umwagazi w'intama mu Bisirayeli yatwikiriye Abisirayeli, atuma abana b'imfura bose bacungurwa, babohoka, ntibapfa. Atuma abana b'imfura bose bo mu Bisirayeli badapfa, bakira urupfu. Amaraso y'umwagazi w'intama afise ububasha bwo gutwikira ibyaha. Ibyaha Imana iri mw'ijuru, kuko Imana ni Imana igororotse, ntikonge ntisubire kubona ivyo vyaha. Kubera iki? Amaraso y'umwagazi w'intama yatwikiriye ivyo vyaha, yatwikiriye umuntu afise ivyaha. Yohana yavuze ngo ni umwagazi w'intama akuraho icaha c'abari mw'isi. Igihe Yesu yavuka, Bibiliya iratubwira ngo izina ryiwe ngo yaragwiye kwitwa Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Utagira akarohe, agasembwa, utagira icaha ni umwe gusa. Ninde? Ni umwagazi w'intama. Ariko kandi Bibiliya yongeyeko ngo ni umwagazi w'intama w'Imana. Rero kumva umwe atagira icaha ninde? Ni Imana yonyene ubwayo. Imana niyo itagira icaha. Imana yihinduye umuntu, iza mw'isi ifise ishusho y'umuntu, uwabaho ubuzima butagira icaha, kugira ngo ashobore gucungura abanyabyaha, ashobore gucungura wewe nanje. Twaracumuye, twari munsi y'umuvumo w'icaha, umuvumo wazanywe n'icaha. Hari hategerezwa kubaho umwe atagira icaha. Uwo ni Imana ubwayo yambaye ishusho y'umuntu, hanyuma akaducungura. Muri Yesaya 53 haravuga ngo ku murongo wa 4 haravuga ngo nukuri ni zacu ntimba yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye ko nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro, yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kurinde? Kuri we.
kandi imishishagu yiwe niyo idukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagira, umuntu wese mu nzira yiwe. Uhoraho amuremeka ukugabitanya kwa bande? Kwacu twese. Murongo w'indwi akavuga ngo yaracuranguzwa yamara akarendeka. Ikirendeka ni giki? Intama ntiyakura k'umunwa nk'umwagazi w'intama ujanwa mu ibagiro, canke nk'uko intama itekerereza imbere y'uwikemura, niko atakuye ko umunwa. Imana ishimwe cane. Yesu Kristo, aya n'amajambo Yesaya yavuze kera cane, hagizwe imyaka amajana ngo Yesu avuke, ariko arabibona hanyuma arabivuga, havuga ukuzoza k'uyu Mesiya, umwagazi w'intama ngo ujanwa mu ibagiro akarendeka. Uti none nimba umwagazi w'intama ubu yacunguye Abisirayeli, ubu yagiye mu gishingo ca Isaka hanyuma akaja mu gishingo c'imfura zose z'Abisirayeli, uti ni Imana koko. Imana ubwayo niyo kubera urukundo rwayo rwinshi yahisemwo yonyene kuza, iza mu ishusho ya Yesu Kristo, iragupfira iramfira. Imana yaritanze rero. Navuze ngo tuvuga ku gukunda abandi. Imana yaradukunze ku buryo yitanze yonyene ikatwiha. Urukundo rwayo rwayiteye kutwiha yonyene ubwayo kugira ngo ducungurwe dukire. Ico bita incarnation nico. Imana yari Imana ariko yihindura umuntu, iba muri twe, ibana natwe, hanyuma kandi igaragara Yesu agaragara ashoboye kubaho ubuzima butagira icaha. Hari ivyagezwe, ntugakora ibi, ntugakora ibi, ntugakora ibi, ntugakora ibi, ntugakora ibi. Yesu wenyene, nta wundi muntu n'umwe yashoboye kubaho ubuzima bwubahiriza ivyo vyagezwe, ariko Yesu Kristo yarabishikije, yarabaye ubuzima butagira icaha. Ibanga ry'umwagazi w'intama rero navuze ngo ni Imana yatanze ubugingo bwayo yonyene ngo idukize, iducungure. Bivuga ngo Yesu wadupfiriye k'umusaraba ni Imana. Natwe rero twige gutanga, twige gukunda abandi mu buryo twitanga, mbere mu buryo twokwitangira n'abandi. Nk'uko Imana yatanze, natwe dutange, natwe dukunda abandi. Ivyo dukora vyose tubikore bivuye hehe? Mu rukundo. Dukunda abandi, ukunda abandi, rwa rukundo rukugeza aho wo kwitangira abo bantu, wo kwitangira umubanyi wawe, wo kwitangira inshuti yawe, wo kwitangira umuntu atari uwo mu muryango wawe, mbere atari uwo musangiye ibi na biriya, atari uwo mukorana, n'uwundi wo mwitangira. Ibi bingeze ahantu nibuka nkaraba abamisiyoneri bazanye ubutumwa bwiza muri Afrika, batuzanye ubutumwa bwiza mu Burundi, basiga ivyabo, basiga imiryango yabo, basiga ivyo bafise, basiga inshuti zabo bakaza. Abenshi bapfiriye mu bihugu bagiye kuvuga mu butumwa bwiza. Iyinga riheze hari indirimbo yagumiza mu mutima wanje cane. Ni indirimbo yakompojwe n'umumisiyoneri mu myaka y'1840. Abamisiyoneri bari mu Bushinwa, hanyuma hagera igihe hari bariko bahama cane abamisiyoneri, barabicamwo benshi, hanyuma ngo abasigaye ngo bakeya baja hamwe baravugana bati muze dusenga Imana. Muri bo habamwo umwe ngo yari umwanditsi w'indirimbo, arandika indirimbo yise ngo hari igikorwa kitararangira. Baja hamwe basenga Imana, bavuga ati Imana turagusavye. Baravuga babwira Imana ati Imana tugusavye urungike abamisiyoneri 200, naho bariko baratwica, naho bariko baraduhama, igikorwa ntikirahera, haracari byinshi byo gukora, haracari benshi bo kubwira ubutumwa bwiza. Basenga Imana, baririra Imana, hanyuma ngo mu myaka 2 gusa ngo abamisiyoneri 200 ngo baritanga, abantu 200 baritanga, bavuga ati twebwe turagiye. Abo bahe ubugingo bwabo kubera iki? Babonye umuntu, babonye abantu bakiri mu vyaha bataramenya Yesu Kristo.
mbega wewe hari aho witangira abandi? Mbega hari aho urarara canke uririga ubusa kubera umuntu wundi? Kumbura ukagira ico umuhebeye ukiheba wewe kugira ngo uwundi arye canke agaburire abana biwe, canke ukagabura hagati uti ngomba abana banje barye, uriya nawe nyene agaburira abana biwe. Mbega hari aho na rimwe urisonzeshereza umuntu kanaka atarakizwa ukavuga uti ndashaka nje ku mavi nje imbere y'Imana kubera uriya muntu kugira ngo akizwe? Wego warakijijwe, ariko mbega uragera aho ukunda abandi ku rugero nk'ubwo? Kuko akenshi umuntu agira ngo ndisonzesha kubera iki? Afise ingorane, ngo ingorane zanje ngo ngomba Imana yishura ibi n'ibi, ugasanga ni ivy'iwawe. Mbega hari aho uritanga, urakunda abandi ku buryo witanga ukisonzesha ukamara iminsi wisonzeshereje uwundi muntu? Nico Imana itugombako. Imana igomba ko dukunda nk'uko yakunze. Sinzi ko mwabitahuye, yaritanze y'ubwayo nyene. Natwe Imana idufashe kugera aho twitanga, kumva ko wihevye wiyanse kugira ngo uwundi muntu amererwe neza, kugira ngo uwundi muntu akizwe. Nuko buri munsi ugwanire kubera umugisha abandi. Imana iguhezagire. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze byose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.